Radio Culture, l'âme du peuple. Radio y'imico kama, radio yanjye, radio yawe, radio yacu. Ni samirizi imico kama ni radio Culture muri kumubana nyamukurikirana hano mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu misozi ihanamiye mu gisagara ca Bujumbura muciye kuri 88 n'ibice bibiri. Ni samirizi imico kama ko basanzwe muri mu gihugu hagati ndetse no mu bihugu duhana imbibe muri ko mudukurikirana muciye ku murongo wa 99 n'ibice 9 mu makungu turashikayo muri ko mudukurikirana muciye ku mbuga ngurukana bumenye ni kuri wezi 3 akaburungu radio Culture akaburungu Owe nage kiganiro ni Buja Times mukurikirana buri wa kabiri kuva isaha 11 z'umuhingamo ndetse no ku munsi wa kane kuva isaha 11 z'umuhingamo no ku munsi wa gatandatu igihe cy'isaha 3 turi kumwe namwe ngaha mu kiganiro Saturday morning. Ati bimeze gute muri iki kiganiro ni Edison ndayahoze ndabategura ngira abakiza kino kiganiro muri ko murumva ijwi jiwe nkaba ndi kumwe na engineer Akerine bizi ndavye mu bukinga bw'ivyuma. Reka tutwerekeza mu kanya gati sase kuri no mwanditsi akongera kabone muri ibyo indirimbo zitandukanye kandi zimeze neza akuva avuye hano ku butaka bw'u Burundi abenshi ntibamenye neza yaramaze imisi dutangariza cyane cyane kubijanye n'imyaka 50 yariko ahimbaza yaramaze avutse ariko arakora ibidasanzwe na cyane cyane haba muri music ndetse no mu bindi bikorwa bitandukanye vy'iterambere hano ku butaka bw'u Burundi. Tubona ko hari vyinshi abariko aravuga kwijya nino nawe no mugabo yanditse indirimbo yise isabukuru y'imyaka 50 kuba kwisi no kwitonda mpore Burundi reka kwihebura umunyenga ndetse n'izindi zimeze neza yanditse nawe segundi yitwa Mr Femi Dejaba mukaje ndamondera ku murongo wa telefone ko kino gihe nakibarizwa hano yaramaze gusubira hariya mu gihugu cyo muri Norvege ni asanzwe ari n'umuryango wiwe. Sinu kwitonda ubuntu burihabwa umuntu wovugwa neza ahari hose na hose akabana neza n'abandi mu mahoro n'urukundo amanyamara saza ntasaba nta bwiza bwo kwishima urinda ururimi rwiwe aziga mu buzima bwiwe. Radio Culture, l'âme du peuple. Haronki imigisha myinshi umesha wafisi no kwitonda wafisi no kwitonda bagenzi wafisi no kwitonda wafisi no kwitonda bagenzi. Ati kuba kwisi no kwitonda akuba kwisi no kwitonda bagenzi ni indirimbo nziza imeze neza irimo impanuro zitandukanye kandi zimeze neza yanakoze n'indirimbo yise umunyenga ati twirire umunyenga. Uyu ni Femi Dejaba mina ni Felicien na cyane cyane muzi ko twakoranye ibitari biki imbere yuko aja muri no sabukuru y'imyaka 50 yari yagize gute yara atubwiye ati nje niteguye ati kandi ibintu bimeze neza anayo mpamvu kano kanya nimba nje hano mu Burundi nuko hari byinshi nipfuza kubwira abarundi bene wacu abo twose rimwe abo dusangiye igihugu ati tishobora guhimbariza imyaka 50 hanze y'igihugu ati uko bigenda kose ngomba kuba ngaha ana cyane cyane ko ubutaka bw'u Burundi yarabikoze kandi vyagenze neza ariko uyu munsi twifuza kumubaza uko yiyumvise ujya munsi ndetse anatubwira uko urubanza rwagenze anatubwira nuko urugendo rwagenze anatubwira nuko yiyakiye uko hari abantu isinzi abartiste batandukanye ndetse n'abakunzi bose batandukanye n'abaje baserukira leta bashikiranganje ubona ko ibintu byari bimeze neza ukanya na cyenerekeza ku ndirimbo y'isi isabukuru y'imyaka 50 hanyuma acenza kuyimuhamagara kugira ngo atuganirire ibintu biheze bibandanye bigenda neza. Achatangura suguma 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 twirire umunyenga suguma
suguma nyonga 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 sunika sunika Radio Culture, l'âme du peuple. Femi Dojaba, isabukuru nziza y'imyaka 50. Maksha Femi Dojaba, umuhaza muhiza, umuhungu n'umutima Jean na Elizabeth biriko, umuzukuru w'abamagana, wabiremaye, wabugabo. Imyaka 50 irashize, Femi Dojaba ukiriho. Lord is with September 2020. Isabukuru nziza, turumugisha ku Burundi, no mu makungu. Imana yakuduhaye ikutuzigamire, Imana yakuduhaye ihabwe icyubahiro. Imana yagukinze ibyago ihabwe icyubahiro. Femi Dojaba bon anniversaire. Femi Dojaba. Iyi ni indirimbo yasohotse igihe yariko aragira gute aritegurira imyaka 50 yaramaze avutse. Ni Femi Dojaba, umu-artiste w'umurundi, akora byinshi bitandukanye. Kino gihe ubona ko afise ibigo byinshi aserukira. Reka mukanya araza kutubwira. Yaratanze n'ubushimwe butandukanye kuri abana bariya, inshuti n'abagenzi ndetse n'abafite ibyo bakoze. Anako ibintu yaramavuta hariya mu bigo vya INSP. Abantu baratamvye baratarika ibintu yaramavuta. Reka ngire gute ndamurondere ku murongo wa telefone atwibwirire wenyene uko yakiriye umunezero wari hajya muri bijya bigo vya INSP, yakira inshuti n'abagenzi, abantu bari mu butandukanye. Ibintu yari amavuta niko ndabivuga. Imana yakuremye yakuzigamye, l'âme du peuple. benshi barapfuye ariko wewe Femi yakuzigamye. Ati benshi barapfuye ariko wowe Femi Imana yarakuzigamye. Reka bisanzwe bimeze. Ndabona mutama Femi Dojaba yamaze gushika ku murongo wa telefone. Manze ndamuramutse ndongera ndamuha n'ikaze. Umeze neza Femi? Amahoro y'Imana, meze neza, murakoze. Namwe hano natwe tumeze neza. Tuba dufise umunezero udasanzwe kumva ko umurundi ari hanze y'igihugu yatubwiye ko ameze neza. Natwe urumva twishimiriza gusumba. Imana ibishimigwe. Hiyo mumeze neza n'umuryango? Ino twese turakomeye, turabishimira Imana. Na cyane. Ni Femi Dojaba aherutse guhimbaza isabukuru y'imyaka 50. Imbere yuko uhimbaza ino sabukuru twarakoze ibiganiro bishya kuri 2-3 gutyo, na cyane tubimenyesha abakunzi n'inshuti n'abagenzi kugiye gukwiza imyaka 50. Kino gihe nukiri muri 50, ni muri 50 irenga. Ni imyaka 50 irenga. Ubu nitukivuga ngo uri muri 50, uri hagati ya 50 na 60. Turashaka kubanza ubwira bariko baratwumviriza uko wakiriye urubanza rwagenze gute, uko wari wabiteguye niko vyagenze. Murakoze. Reka imbere ya byose manze shimira Imana yo bishoboje bigakunda, kuko byoroshe muri ibi bihe vya corona n'ibindi bibazo bitandukanye. Rero Imana ikwiye kuba vyarakunze. Hanyuma manze shimire kandi na leta y'u Burundi, kubera ko kurya munsi barashoboye kuntera iteka ubushikiranganji bw'imico kama bwari bwaturiwe
hanyuma n'umushikiranganji ajejwe ivy'imibano n'iterambere ridakumira n'abanyene yari yahishikiye reka muri rusange abantu bose bari bahari mu vyubahiro vyabo manze bose ndabashimire hanyuma nciye nduga ku kibazo mu mbajije ingene vyagenze nukuri ndashima Imana cyane gose kuko vyarabaye mu mahoro umutekano vyaragenze neza muri rusange niko no bivuga naranezerewe kandi narabonye ko nabari bahari nabo nyine banezerewe gutegura ibintu nka bijya bikagenda neza kujya haba hari abantu benshi babigize nk'uruhara kugira ngo bigende neza abana bari baguma bagira bati be yabiteguye ryari ko atari hano ku butaka bw'u Burundi n'abake bantu bagize uruhara rukomeye cyane kugira ngo bijya bintu bigende kujya twabibonye murakoze nkunze kuvuga yuko burya ibintu n'Imana n'abantu rero abantu batandukanye ukuri baramfashije muri urwo rubanza reka namwe bw'abamenyesha makuru ndobona akajya ko kubashimira na cyane cyane radio Kirtibir eka n'andi maradiyo n'amateleviziyo yandi yose yagiye abigiramo uruhara no kuvuga sino badondagura ngo ndabashobore ngira mwari muhibereye mwabonye yuko hari abantu batandukanye mu migwi itandukanye abaririmbyi batandukanye nyene urumva abantu bo gushimira ni benshi cyane gose babigize uruhara urumva muri rusange navuga yuko bose ndabashimira cyane bivuye ku mutima na cyane cyane hari mu bigo vya ENSP hari band ndetse n'abandi bagiye bakurakurana imbere mu kuririmba abandi bagiye atereka dushima Imana ko Femi kano kanya kwije imyaka 50 kandi vyagenze neza muga muri abo wari kurashimira hari nk'abo washimiye mu bundi buryo duhereye kugashimwe gakuru ko waronse ibahasha y'ibihumbi 500 twibutse gato watwaye kano gashimwe n'icyo mwisunze mu kumuhereza kano gashimwe murakoze uwatwaye ku gashimwe so wundi n'uwitwa Mutama twubaha cyane yitwa Torobeka Joseph ni nararibonye mu muziki w'u Burundi na cyane cyane umuziki kavukire rero mu ntumbero ya Fondation Femi de Jaba tukaba dushimbere cyane gose kushigikira abantu bitaho guteza imbere akaranga n'imico kama vy'u Burundi uyo rero ari mu bantu tubona twabonye ko yarakwije ibisabwa ego mwabonye ko yarakwije ibisabwa hari icyo no kwita mu gifaransa les critères mwaravye muri bajya batama bose bari hajya canke mu bandi bose bakoze ibikomeye mu muziki w'Urundi muri kahise ndetse no mukuru ujya mwamuhisemo mufatiye kuri critères iziye nka zitatu mugira muti izi kabisa nizo zatumye aca ku bandi nobabwira yuko siwe wenyene yarazi kwije mu kirundi urazi ko bavuga ngo abakunzi ntibaherera mu mubindi urazi ko no mu mwaka uheze hariho bandi babiri baronse binararibonye nyene ujya rero nuko dukunze kubivuga amakritere dushira imbere iya mbere nayivuze nuko guharanira guteza imbere imico n'akaranga vy'u Burundi na cyane cyane ibikoresho kavukire kugira ngo ntibizimangane ugwaruka ku Burundi gwame rukura rufise umutima wo kubikunda kugira ngo n'abuzukuruza nabo bazokure babikunda ntibizimangane rero Torobeka aravuza inanga aravuza ibicurangisho kavukire bitandukanye anavuga n'ibicuba amazina mwarumvise ko yazi vyinshi no kuri kandi ikindi naco novuga turashira imbere n'ubantu ubona ko baharanira amahoro kandi akunda igihugu cabo ujya Mutama rero ivyo arabikwije mu uravye ingene ibikorwa akora kandi washaka yaranaserukiye igihugu cy'u Burundi hanze mu bihugu byinshi cyane aho hose agenda ararata igihugu cyacu akivuga neza arata kajya karanga ku Burundi n'imico yacu n'agashimwe kagize kabiri ku mwaka ugira kabiri birumvikana ko Joseph Torobeka kuba yaronse kajya gashimwe ugerageje kutubwira ivyamuranze cyane ivyo mwarabiye ko
kabisa reka twongere tumukeze ni ikintu cyiza cyane cyakozwe na fondation Femi Dojaba niko nabivuga kuko batakano gashimwe ntabwo katanzwe nawe ubwawe katanzwe na association usanzwe userukira imbere y'amategeko nimba ntihenze bwana Minani Felicien aka Femi Dojaba nivyo na cyane cyane hari ruhande yaho hari abandi twabonye wagiye uhereza ubushimwe bajya nabo mwisungiki mwaravyiki kugira ngo bariko baratwumviriza baronka umuco kuvuvuye hano mu gihugu giye hanze niho tukironka kajyo ugira gute uganira nawe mu kiganiro abakunzi b'umuziki abakunzi b'isamirizi bariko barumviriza murakoze bajya abandi nabo bari mu mice ibiri umuco wa mbere novuga yuko byari muri cadre yahiganwa twise Miss Inakaranga ni higanwa naryo nyene riri mu bikorwa vya Fondation Femi Dojaba hanyuma mwarabonye yuko mu gihe gito cyane twaragize amahirwe ibintu biragenda neza twashaka gushira imbere abakobwa b'abatwakazi nabo kugira ngo tububakure tubarindishe baze baritabira amahiganwa kugira ngo muri rya Miss Burundi nabo baze baritabira iyo yari yo ntumbero yacu ariko gato tugiye muri Inakaranga mu minsi mwahaye mengo umwaka wa 2019 niwo mu Kayanza w'umutwakazi mu bisanzwe ntabwo ari twebwe twamuhaye ako gashimwe ni twebwe gusa muri nako ntabwo twebwe twamuhaye kijya gitako cyo yatsindiye iryo higanwa kuko si twebwe twariteguye kandi si twebwe twama turitegura twebwe gusa twarateguye abigeme b'abatwakazi nimwe mwabateguye nk'abasanzwe bahurikiye muri Fondation Femi Dojaba nukuvuga muri Fondation Femi Dojaba twashizeho iryo higanwa twise Miss Inakaranga ahanini rifasha abatwakazi kugira ngo bazoze baritabira amahiganwa yose yo mu Burundi usanga hajamwe abandi bakobwa bava mu yandi moko ariko mugerageje kuraba icifuzo mwari mufite cyo kugira ngo mushike kuri ivyo bijanye nuko nabo bo haguruka bakaza barahiganwa mu bandi mu moko yose cyane cyane yano ku butaka bw'u Burundi mubona biriko birafata inzira nukuri muri Fondation Femi Dojaba turafise umunezero wo kubona yuko hari intambwe tumaze gushika ko mu gihugu cacu kuko kuva tubitangura hariho n'abashaka kutubwira ngo tuzanye ivy'amacakubiri kandi atari ko biri ahubwo hari hasanzwe hari amacakubiri kubera ko abatwakazi batajamwo urumva rero muri Fondation Femi Dojaba twaragize ico kintu turemera abashaka bakavuga ko bagomba mugabo biragaragara yuko ku nshuro ya mbere mu gihugu cacu harabonetse umutwakazi atwara igitako mu higanwa rya Miss Kayanza 2020 biciye muri iryo higanwa twateguye urumva rero iyo ni intambwe ya mbere twavuga ko ishimishije rero turafise ukwizera yuko no mu bihe biri imbere hariho abatwakazi batari bake bari muri uwo mugambi wa Miss Inakaranga twagize bamaze kwiyandikisha turiko turafasha bariko bariga amashure bashaka bamwe turiko turabarihira muri secondaire kuko urazi birabwa subwiza gusa harimo n'ubwenge uko turafasha batari bake barenga 17 biga muri secondaire abo bose bari ku gatwe biri imbere turafise ukwizera yuko abatwakazi nabo hari amahirwe yuko bazoza baraja mu mahiganwa atandukanye neza cyane okay tugaruke gato kuri Femi makuru dufise canke twakomeje kugira gute imbere yuko winjira neza na neza mu muziki uyu twavuga ati wise reka ndabivuko nyeko besha avuga mu gifaransa avuga ko ari secure wari usanzwe uririmba indirimbo z'Imana nyuma yaho gato sinzi ko no vyita ko wataye umurongo gato kuko utari ko nena hazimana ubwo urumva uvuye mu murongo wari usanzwe urimwo ukaja mu wundi ucura dusore indirimbo zitandukanye izi twirira umunyenga
izi kuba ku isi no kwitonda ndetse n'izindi ariko mu nyuma zino ndirimbo gato hari ukuntu wacyuja mu gace twarevuganye ko atari gake kino gihe wacyuduhereza indirimbo wise isabukuru y'imyaka 50 ariko abana bari bakomeje kwibaza Femi kumengo akariro ntikakiri kenshi ko gusohora indirimbo nk'izi bari bakumenyereye ko muri kahise inyuma y'ino sabukuru herutse guhimbaza y'imyaka 50 ugiye gukomeza music tukubone ukomereza hano watangura ino ndirimbo y'imyaka 50 cyangwa Femi tugiye guma tumubona agaragara mu bindi bikorwa bitari ivy'umuziki. Murakoze cyane ariko mu ntunge gato imbere yo kwishura ico kibazo hari ikindi mwari mwambagije mbonye yuko umengo ntosimba ni kijanye n'umugwi wa nyuma mubona ashimiye kugera ku myaka 50 ndabona yuko nararanguye ibitari bike rero kandi ngirana mu murabibona muri ivyo rero sinavyishoboje jenyene hari abantu bagiye barantera intege hari abantu bagiye baramfasha muri ibi canke biriya abo rero bari muri uwo mugwi wa nyuma nakubwiye nashoboye gushimira kuko mbona ko bangejeje aho ngeze bashaka muri abo novuga babiri gusa uwa mbere nobabwira n'umutama yaba muri Kongo yampaye indaro ndi mpunzi uyu rero mugiriwe niho nashoboye gukorera ya ndirimbo ya imine y'umugambwe CNDD-FDD iririmbwa n'abarundi benshi mu gihugu no mu makungu urumva uyu yambereye umugisha nawe nifuje kumushimira ubundi nawe nashimiye muri benshi nashimiye ni umuntu Imana yakoreyemwo hariho ababisha bashaka kungirira nabi kunya ku buzima mu mwaka uheze bamucako mwaka wa 2019 mvuze ni umwaka wa 2019 neza cyane hanyuma bamwemerera amahera kugira ngo angirire nabi hanyuma Imana iramukoreramo kubikora ahitamwo kubimbwira hanyuma mvira gutyo abo bashaka kukugirira nabi gato imbere ko dukomeza bo baraho mwari musangiye akazi k'umuziki cyangwa ibi bikorwa usanzwe urimo bo bakuzitse kinajya dusanzwe tuzi ko hano mu Burundi uhaba gake gusa ibikorwa vyawe bikaba biriko birivugira. Murakoze kuri ico kibazo kubera imvo ntashimye kuvugira ngaha ndumva yuko nabo babifise mu ruhara tworeka igihe cyavyo kizogera ubu numva taco no bivuga ariko igikuru yuko ngira mwaramwiboneye kimwe niyenze yari umupfasoni adukomeza na cya kibazo yari inkumi washaka hanyuma rero reka iyo dosiye tuyigeretse ngaho dukomeze na cya kibazo kijanye na career music yawe yego kijya kibazo rero mubabwira yuko murabona bo igihe ngezemwo mwavuze ikintu c'akariro burya umuntu aririmba afise imyaka 15 20 30 sico kimwe n'iyi myaka jewe ngezemwo jewe rero ngeze mu gihe murabona naragize amashirahamwe atari make afasha nyene hanini abaririmbyi bagenzanje rero nivyo hanini novuga yuko ako kariro kagiye muri ivyo kuko nabona yuko bikenewe ko ugwaruka rwacu tuzatora inyigisho tugira amashirahamwe yo kubafasha kugira ngo umuziki w'igihugu cyacu utere imbere mugabo si kuvuga ngo narahevye kuririmba ndabikomeza warabonye n'igihe mperuka mu Burundi nararirimbye muri bijya bijanye na Franco de la Paix ariko kuririmba hajya baba baguhamagaye kugira ngo wongere uryohera abakunzi b'umuziki w'Uburundi na cyane cyane ku ndirimbo baba bakumenyereye ko kubona bishasha kwa kundi nyene tukuzi ukompoza uvuga ati kabisa mu mwaka ndashobora kurekura indirimbo nka 5 canke 3 bivanye n'ukuntu wabiteguye ivyo abakunzi bo muziki w'u Burundi nivyo bipfuza kumenya Femi bimeze gute
nobabwira yuko mu bihe biri imbere ndafise intumbero yo kuko jewe natanguriye mu ndirimbo z'Imana muri Sunday School hanyuma mu nyuma nja mu ndirimbo z'amahoro, indirimbo z'ubumwe, kunwanisha abantu mu nyuma ndagira n'izindi zo kuryohera abantu mu buryo butandukanye. Rero ubu ndi kwiyumvamo yuko mu bihe biri imbere ngiye gusubirira za ndirimbo z'Imana nahereye ko ubwo rero igihe cyo kubimenyesha nzobibabwira. Ubu ndi washaka ndi mu gikoni, washaka rero n'indirimbo yo gushimira Imana ndiko ndategura muri studio nkumborengera n'izugururira n'izindi gusa abakunzi b'umuziki wanje no babwira yuko ubu mfise intumbero cyane yo kuzoza ndaririmba indirimbo ahanini zo gushimira Imana, mugabo n'indirimbo z'amahoro zo kunwanisha abantu z'ubumwe, izo nazo nyene nzozibandanya. Nimba ndakumvise neza, Femi agiye kuva muri secular yerekeze muri gospel. Mu bisanzwe no bivuga gutyo, ariko burya hariho ibintu mwenga abantu biragora kubatandukanya. Ega naziyo zine ndirimbo turirimba ziri mu ijambo ry'Imana. Jewe rero nzoba mu ndirimbo zo gushimira Imana, guhimbaza Imana, nongere kandi nkore n'indirimbo zo kuremesha amahoro, zo kuremesha ubumwe n'ubwiyunge mu bantu. Okay, birumvikana ni ibibazo biba biriko birayagwijyanye no mu bakunzi bo muziki w'Uburundi baba bifuza kumenya. Urumva ko kano kanya twumvise Femi ari muri ibi, tugiye kumubona agaragara muri ibi, hama ibintu biheze bibandanye bigenda neza. Imbere yuko dusezerana, bwana Femi, akajambo canke message woshikiriza abakunzi bo muziki w'Uburundi ufatiye ku vyabaye byose mu rugendo wagize uza hano, abagufashije haruhande yaho ku rubanza rwagenze, gushima kukenguruka, hama dusezerana. Murakoze, nkuko natanguye nshimira Imana, reka n'ubu ndangize nshimira Imana nyene yaduhaye na kano karyo ko gukora kino kiganiro. Kandi ndayishimira ko urugendo rwagenze neza, nabashitse muri Norvege amahoro. Rero ndashimira abo bose batumye urubanza rugenda neza, ndabashimiye ubugira kandi hanyuma no bandanya nsaba abarundi n'abakunzi b'umuziki wanje kubandanya bashigikira, ufise icyanegura, ufise icobona ko yonteramo intege, arabirekuriwe kandi vyonezera. Hanyuma no kuri ndangiza kanishimira na leta y'u Burundi, kubera ko biragaragara yuko hariho ihinduka riko riraba. Ubu turafise abategetsi ubona ko begera cyane ibikorwa turiko turakora. Rero nosaba yuko abarundi nabo bumviriza indirimbo z'u Burundi, bobandanya bashigikira abaririmbyi babo twese hamwe, kugira ngo umuziki w'iwacu ukundwe cyane mu gihugu cacu, tukundisha abana bacu, hanyuma maze akaranga n'imico by'igihugu cacu bitera imbere nk'uko tuvyifuza. Na cyane akaranga kacu gatera imbere nk'uko tuvyifuza. Femi, nta kindi no atari gushimira no kugusaba kugira ngo turamukiriza abarundi bari hiyo mu gihugu ca Norvege, mpereye ku muryango wawe. Murakoze cyane kandi ashimiye na Radio Kirtire yongeye kuntera iteka ryo kugira ngo nganire, ndabaganirize abakunzi b'ibikorwa vyanje. Aha ni muhira, iradiyo ni yanyu ni yacu. Neje usohoye bishasha cyangwa ufise bishasha ukeneye gushikiriza, imiryango iruguruye nta kibazo. Murakoze cyane, Imana ibahezagire. Namwe yongere ibahezagire. Umugisha ku Burundi, Radio Culture, l'âme du peuple. Imana yakuduha.